ishyirahamwe Fondation Flamingo Jaba akupa Burundi na inabudi inyenyeri z'umuntu isi yose amaze kumva ikiganiro cyakoreshejwe n'ishyirahamwe Miss Burundi event ijanywe n'itegurwa ry'ihiganwa Miss Burundi mu mwaka wa 2019 amaze gukurikirana ibyashikirijwe muri icyo kiganiro yashimye kugira icyashikirije n'icyo yoterera kugira ngo iryo higanwa ritegurwe neza maze bizovamo bizobe ibigirira akamaro igihugu n'abarundi kandi bigafasha yuko imico n'imigenzo myiza y'amigenga abarundi yotera imbere maze igashinga icumu mu mashinga Uburundi ukabandanya bumenyekana ku isi yose. Muri ivyo rero twagomba duhere ku bintu bitadushimishije ariko twagomba duhere ko gushikiriza n'iryo tunganyo nk'uko mwese mwavyumvise ikiganiro ishyirahamwe Miss Burundi event ryagirishije baramenyesheje yuko mu itunganywa ry'iryo higanwa ata partenariat n'imwe bafitaniye n'abandi. Twebwe rero muri ayo mashyirahamwe icyo kintu cyatunezereje kuko musanzwe muzi yuko iyi higanwa Miss Burundi ubutowe abaserukira igihugu n'abarundi rero igikorwa nk'icyo gifiscega igihugu cyose n'abarundi bose ntabwo cyotunganywa n'ishyirahamwe rimwe mu gihe muzi yuko ari ishyirahamwe ricuruza mu gihe atamategeko agenga itunganywa ry'iryo higanwa ku rwego rw'igihugu asanzwe ahari haca haba impungenge yuko bishoboka ko inyungu z'ubucuruza zishobora kurengera inyungu z'igihugu n'iz'abenegihugu tugasanga aho iryo higanwa ryobaye ryo guteza imbere igihugu n'abenegihugu ahubwo ricitse ryo guteza imbere umugumwe w'abantu rimwe rimwe bigahoka gusanga vyataye n'intumbero iryo higanwa ryoshikanye ku gihugu c'Uburundi. Twashaka tuvuge mu bindi bitatunezereje nko kubona iryo shirahamwe ubwaryo ryonyene nkuko ryashikirije ko atapartenariat rifitaniye n'iyindi ishirahamwe canke n'urundi rwego ko uwohabwa uburenganzira bwo kwitaba iryo higanwa ategerezwa kuba afise uburebure bw'imetero 1 na santimetero 65 kandi agategerezwa kuba yarahejeje n'imiburi amashuri yisumbuye. Ivyo turabona yuko bikumira abenegihugu bamwe bamwe mu gihe tutayobewe iby'igihugu caciyemo uno munsi kandi muri ico tuzi nuko uburanga n'ubwenge bw'umuntu biterekanwa n'igihagararo ciwe metero abafise kandi biterekanwa n'amashuri aba yarize mu gihe kahise katwereka yuko abatsindiye iryo higanwa Miss Burundi bose batashikaniza iyo metero na santimetero 35 kandi batari barahejeje ayo mashuri yisumbuye harimo abanyeshuri mu mashuri yisumbuye kanatsinda nabo baba barahejeje amashuri yisumbuye bose nibo babizi bisata bimwe kugira ngo bibe ifatiro tuvuga yuko uwo muntu yakwije ibisabwa kugira yitabe tuvuga dusaba yuko icyo kintu cyosubirwamo biciye mu biganiro n'ibikorwa by'abantu bose bigwa n'icyo kibazo. Hari ikindi kitatunejereje barashikirije yuko ubuzotsinda iryo higanwa Miss Burundi atazoba afise uburenganzira bwo gusubira kuja hashaka no gusubira igihugu kuja mu yandi mahiganwa kuvugana n'abamenyeshamakuru nkamwe. Ivyo rero twasha tubona yuko bihonyanga agateka kazina muntu mu gihe muzi yuko uburenganzira bwo kwishira no kwizana no gushikiriza ikintu umuntu abona no gukora ibikorwa byo kwiteza imbere tubirekurirwa n'ibwirizwa shingiro ry'Uburundi. Kubuza rero umuntu gushikiriza iciyumvira abona atabanje kuza kubasaba uruhusha
kandi ari ishyirahamwe rikora ubucuruzi atari urwego rwa leta atari ikosa yakoze mukamubuza kwishira no kwizana, ivyo tubona yuko ko bari kumubwira imfungwa ariko konyanga birengeje agateka kiwe, agateka hazina mu ko kwishira no kwizana no gukora icyumuntu yipfuza cyo guteza imbere. Narirya muzi yuko iyo umuntu atsindiye ingabo y'isi Burundi ruba rufunguzo rumugurira iterambere ryiwe rwiwe, iterambere ry'igihugu hamwe n'iterambere ry'imico n'akaranga byiza byane biranga Abarundi abicishije mu ishigwa mu ngiro y'umugambi we yashikirije mu gihe aba yariko ahiganwa no guserukira igihugu cy'u Burundi mu Burundi no mu makungu. Bamubujije rero gutembera no kwishira no kwizana, aho ca dusanga ivyo binyuranye n'intumbero iryo higanwa yahora rishikanako aba baritsindiye, bigahonyanga kandi bikabije nk'uko twabivuze uburenganzira bwo kwishira no kwizana no kugira gushikiriza icyumviro ubundi wese ahabwa n'ibwirizwa shingiro. Ikindi barashikirije yuko mu gihe uwo minsi atokubahiriza amasezerano babaragiraniye twita ko amasezerano y'agahotoro, kuko ayo masezerano igihe cyose mu kuyagira n'abantu babiri baja hamwe bakavugana muzanira ibintu bateguye, bazoca bamwaka ico gitabo c'ubumisi. Duca tubona yuko ivyo bintu ari agahotoro cane, kuko bizotuma bamushira mu gasho mu gihe bazoba babona yuko inyungu bamuronderako atariko arazishikana uko bavyifuza, bazoca bamwaka ico gitako, bigatuma uwatowe atagira umwidegenzo yo gushira mu ngiro imigambi aba yariyemeje no guserukira bene igihugu bikwiye, ahubwo akaza guserukira iryo shirahamwe riba ryamuhaye ico gitako mu gutinya yuko bohava bamumaramaza ngo bamukure kw'ico gitako. Ikindi tudashima nuko kuntu bavuze yuko mu kugira ngo ashobore gusohoka igihugu canke aje ahandi azobanza kubasaba uruhusha, mu gihe Miss Burundi ari umwubahwa ategerezwa kubahirizwa no gukora mu mwidegerezo mu gushira mu ngiro imigambi aba yariyemeje no guteza imbere igihugu n'imico y'Abarundi muri rusange hamwe n'abigeme b'Abarundi kazi. Rero kubera ivyo vyose twabonye bitameze neza kandi tutashimye, intererano zacu twashimye kubanza kwandikira ubushikiranganji bujejwe imico n'akaranga bw'agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira hamwe n'ubushikiranganji bukurikirana ibijanye n'abakerarugendo, kugira ngo tubasabe yuko bubanza gufata ingingo yo guhagarika vy'imfatakibanza ibihiganwa Miss Burundi, kugira ngo habanze hashigweho umugwi w'igihugu uhurikiyemo aberwa n'ico gisata bose, maze bigire hamwe ivyofatirwako kugira ngo umwigeme ashobore kwitaba iryo higanwa. Ivyo bintu navyo bikaba bizokwisunga imibereho y'igihugu kahise k'igihugu n'ibihugu kigezemo, bigafatira unyungu rusange y'igihugu hamwe n'iterambere ry'imico n'akaranga k'Uburundi. Turasaba kandi yuko hoshigwaho itegeko rigenga itunganywa ry'iryo higanwa, kugira ngo agateka k'ababa bariko barahiganwa, aba bariko bararitunganya n'abazotsindira iryo higanwa kubahirizwe, ntihagire uwo tuzosanga ariko arahonyanga agateka kumwe canke uwundi, maze bigatuma bihusha intumbero iryo higanwa yoshikanye kw'igihugu c'u Burundi n'iterambere ry'abigeme. Hanyuma bikeneye tugasaba yuko iryo higanwa ryotegurwa n'ibigo canke inzego za leta bikurikirana ikibazo c'imico n'akaranga, kuko vyovyo
biharanira inyungu z'igihugu, na z'inyungu z'igihugu zikaba arizo nyungu z'abarundi bose hamwe n'abenegihugu n'abanyamahanga baba mu Burundi. Mu gihe naho vyoba ngombwa yuko iryo higanwa rihabwa amashirahamwe yigenga canke amashirahamwe akora ivy'ubudandaji kugira ngo bayitunganye, izo nzego z'igihugu zogira ijisho n'ukuboko bikomeye mu itunganya ryavyo kugira ngo zikurikiranire hafi intambwe ku yindi uko riko riratunganywa, n'ubuzima bw'uyo azoba yatowe ukuntu azobandanya yubahirizwa mu gateka kiwe, no kurangura imigambi no gufasha abarundikazi n'imico y'ikirundi gutera imbere hamwe no gushinga icumu mu mashinga. Kw'ivyo vyose twashikirije, twasaba yuko mw'iryo tegeko ryoba rigenga iryo higanwa rya Miss Burundi boshiramwo nuko uzoba yaritsindiye ikibanza yoba afise n'ukuntu yofatwa, arivyo twita stati y'umumisi, kugira ngo ayo masosiyete yoba yahawe igikorwa co kubitunganya canke amashirahamwe ntaje kuzana ibindi biza bituma bigabanya agaciro iryo higanwa hamwe no gusubiza inyuma iterambere ry'imico n'akaranga k'Uburundi. Murakoze.